Ega ducanga. Aha. Ya. Ano said? So ani hari. Beranda muka. Odi. Karibu. Odi. Karibu cyane. Mwana karibu gose. Yambo neza. Murakomeye. Nakweli. Urakoze. Karibu gose karibu. Mwiboneza. Ego. Mwana imisi myinshi kweli. Nashobora waraduhebye kibondo. Ndabakumbuye rwose. Mama gutabura. Sawa, karibu gose ye. Murakoze Muraberewe kweli. Murakoze. Hanyuma nkuko nari nabikumenyesheje. Yego. Yewe papa maze iminsi myinshi kuvugana n'umuntu ubona turi kumwe. Rero cyambona ko nomuzana ngaha muhira. Kwe. Mubone. Rero ni wa wundi nakubwira ko ushaka kukandikana n'ikomi. Aha rero murashushe kwandika? Nawe mugabo. Ntutwenge mwana njega naje ndahonoka kubera ndumwe tama. Ngira kubera yaberewe. Yaberewe cyane. Uraberewe no kuri cyo mwana. Izo mpuzu zigurirwa hehe? Jewe. Hariya. Kwa Siyoni no kwa Ntuzeye hose arazigurisha. Aba. Napendeza. Asante. Yego nakweli. Asante. Hariya kwa Siyoni Bujumbura hariya hepfo. Hepfo kwa no mu Ruvumera hose. Nange nyene. Urazidandaza nyene nyinshi. Nyashi. Bagabo turazimbye kweli. Ariko rero abantu bose muze mwarabonye ko turi bibona. Wewe mu ndwi yahera we nitwi. Iyo mushiri bagabo. Agomba kuguma ko nditabira mu ntuze mu bantu. Aciya telefone. Ni hatari kweli. Allo? Gute. Nakumvisa akajwi none karayobiranye. Ego akajwi kane kakamikazi. Je ngaha kwenda tuje. Hanyuma nashaka nkubwire umena akabati. Mena akabati. Ati yakubu. Mena akabati. Ashaka. Ngengire imyitozo nimba mbwiye mena akabati none. Nitoje. What? Akabati yagane. Sinabitaho. No sheri wanje ndambwiye kuvuga ko atavuze. None hari telefone. Allo? Allo. Sa? Ega shisi nagutahuye. Wambwiye gute mena akabati? Ntiwatahuye ibiki ndakubwiye ati umena akabati no kuvuga ko nakubwiye. Urondera impuzu nziza uzoyambara kubera ndagufitiye surprise ari ahantu ushaka ko tujyana jewe na. Akurondera impuzu nziza. Surprise. Ntango nega jewe sinabitahuye neza. Sawa sawa. Sawa ntangorani. Sawa sawa. Ndonze impuzu nziza. Nginda ngura impuzu nziza. Wamutama sinabonye afise ipamba nziza nziza. Yakanze kuraba ko ashobora kugira Sindinda ngura impuzu nziza natwe byamuteye.
Satana ramara. Arakoze yaje. Wewe muntu yahera we ntitwirukanze uriko wiba impuzu zanje ngaho kumeza ndiko ndagorora Kandega iyi sana yakote yiwawe birasa n'izindi biragomba gusa sheri ni byukuri uzi ko izo mpuzu nari naziguriye umwana wanje ampaye agashimwe wewe hirya yejo Jesse ninjiye mu nzu iyo ni yakote kweli n'imifuko yawe ni migufiya ntubona niyo nyene ntirengana emwe niyi sheri byagenze gute wayibonye ko ihinge ikintu cyambere ndayibukirako mu mifuko ni ngufi je naho woreka kuraba ndayibonye n'udutoki ntiturengana iyi ndayibuka umuto mufundi twagiye ko numwe nukuri izi n'ama original share bagize imifuko mito ewega ni shati urabega wambaye agahuzu kagoroye uwundi bagabo ese no none nibi dobona netore ugiye ne ugiye nayo ari kuraba mu twasigaje sha ewe burya ni gisoma ana rero wa w'igisoma urabo mwebwe mupfa kugana murayorora bo mubonye iki kimbata poli imbata shamba nguyo arakagusigaranye ubona muta inda zirazana ni ahubwo ndatangaye aka sawa imana izoguhundi hangane ngino shuhirize y'amazi ndabe ko noja mu bikorwa yego mwana ngira ngo aramufasha mama wawe urarara ndoje nkahejo yego murakoze